Nuko bimeze. Gahunda nuko ipanze kusura amaso. No. Baby. Ibindi ko ndumva nivyo cyangwa muko murahinirije muko murakinira ubwenge bw'iwanje. Urumva neze ko jewe no kubahuka neza ngatanga umukunzi w'iwanje. Ndakwiye kuja kurongorwa urarare n'undi mugabo mu gitanda kimwe jana njyanye muri kiya cyumba cy'iwanje kujya nyine. No. Malove, nyumva ko nzi ndakubwira. Fata yuko ari nkawe bagiye muri Saudi kurondera ubuzima. Buryo urazi umutima icyarico. Urazi urukundo icyarico. Urazi kwicara uzi neza yuko ukunda. Agamanya n'ikindi kigabo. Nukora nkenye cyane. Mugomba mumfate nawe kwera ko nkenye. Sheri ndagusabye nakuri. Ndakwinginze. Malove. Nakubwiye nzi niko utari kuranyumva neza. Tahura neza abikoze kubw'ineza yawe. Kubw'ubuzima. Abikoze kubwawe kubw'ineza y'urukundo rwanyu. Rero bifate nkaho yabagiye muri Saudi hariya kure kurondera ubuzima. Umviriza. Saudi nahuzi abari muri Saudi babaye babonye arabaye. Mugabo uyu ntazo bari no muri iyo Saudi. Azoba ari ngaha mu gihugu cya Evariste. Aha. Ndagusabye. Ndenganye kabiri tuzohura mu bararwa ariko n'icyo kigabo. Nzovyihanganira. Niko utanyumvise neza. Abikoze kubw'urukundo rwanyu, kubw'ineza yanyu. Inyungi yihe kumbabariza umutima inyungi. Wibagire yuko iwabo w'umukobwa batakwemera. Ico ntucibagire. Rero iba abikoze kubwawe kugira ngo urukundo rwanyu rugira aho rugeze. Sheri urabizi ko nanje nakwanga. Urabizi ndagusabye dutahura. Ndakwinginze. Ibi byose ndikunda bikora kubgawe. Iyo aba ntagukunda ntabyo nari kukubwira ngo ndakugishe n'inama. Urabizi ndagukunda cyane malove. Urabizi kandi cyane. Ndakwinginze ugira ukwihangana sinzoguhemukira. Ndiko ndabikora kubw'ubuzima bwacu. Ndagusabye kandi ugira ukwihangana cyane. Malove ndagusabye ubitahura. Hagufa hozanza mamugabo kuko haje nubundi wari kumubura burundu. Maravura bizi ushobora kuronka base agiye kubw'ineza yanyu ejo azogukura ngaho oye hama mugere ku ntombero yanyu. Tahura ndabigusabye. Mutahure ndagusabye. Ndakubaha sibyo. Nakumviye muri byinshi ariko ikimwe ko muransaba kiragoye cyane. Malove ndakwinginze. Mbabarira nandi shwa fise kugira ngo nandi mahitamo. Mbabarira please mbabarira. Ndagukunda. Nanje urabizi ko ari uko nyene. Ndakwinginze ndagusabye. Ko ndabikora kubwawe Malove. Igikosa ryo nuko ryo guhemukira. Twaciye muri byinshi je nawe ushobora guhemukira Malove. Ndagusabye umwumva. Ndagukunda kandi cyane. Please Moni. Ndagusaba umwanya gatoya sibyo. Please. Nta kibazo hano urazi ko ari muhira. Ariko muyage muhuza. Sibyo? Yeah. Yage muhuza. Kuri ikintu wagizemo mugenzi wawe. Kino kintu ni ikintu kinini cyane. Gikwiye kubibanga. Malove ndabizi karibanga. Ariko wibuke yuko Munira ari umugenzi wanje kandi ari wayaduhujeje nawe. Urabizi? Sawa ibyo ndabizi. Ubwo ntibivuga ko ikintu cyose cyose agomba kukimenya. Hari ibintu byagiye nawe tudakwiye gushira mu ndi muntu. Birumvikana. Ariko nta kibazo. Munira ntawe yabijanye. Wihangane kandi. Sawa. Mbereza. Icyo wasabye ndacemera. Sibyo ndazi ko nkunda. Kandi ndazi neza yuko nari ndakwizeye. Ari ikintu kimwe nkeneye. Sinkeneye kuzoja kubyara umwana wujya mugabo. Utarabyara uwanje. Niyo condition imwe tuvyumvikaneko. Kuko nta kuntu urukundo rw'iwacu gocha kwinjirirwa n'ikindi kibondo kitari iki wacu bwa mbere. First jewe nta mukurikira tuzovyiga hanyuma sivyo.
tugende dufise plan y'umwana w'iwacu hamba ibindi tuplaninge hariya. Malove mukico kintu kiragoye. Bebe nta kigoye kirimo kintu cyose no mwumvikana. Je baza ko byari binyoreye kugira ngo nitabuze neza yuko ushaka kuja kubana n'undi mugabo kandi uzi ko dukunda nje na kandi tubana igihe kirekire. Ariko wabintahuje nabitahuye naho kumba kuntahura. Malove ndagukunda kandi urabizi sibyo? Ndabizi turakundanye apana urankunda turakundanye. Genda bikore ku bwawe sibyo kugira ugira ituze mu mutima wawe kugira umenye ko je nawe turi kumwe sibyo? Genda bikore ku bwawe kandi uramfise nawe sibyo? Twende twicarana. Ego kweli. Iryo umaze iminsi ungirira amafuti menshi ugira ibintu ntashaka simbashaka kukubona. Simbashaka no ko twicarana no ku meza. Mbwa nawe ucurenza vraiment. Jewe mviriza. Ego ba wibuka mviriza. Jewe shavuye ibintu byashavuje. Ndabivuga. Binezereye nkabivuga. Sindi stoke jewe. Niyo mpamvu rero urumva ubuye ikintu cyambere cyanezereye nuko wafashe decision nziza inezera yukwemera kurongorwa ukarekane ya mbobosi yawe ukaja kuba ku rugo rwawe urugo rwiza kari kindi nacyo kigeretse ku munezero nari ifise rero ni inkuru numvise inkuru nyabaki inkuru yuko urujya mushiki wa Miraje ujya bazananye na Farahana ngaha sawa ujyagene handi twasohoka hanze nivyo yari karambwira iyo nkuru rero nshaka kukubwira ngo afite gahunda yuko mwamara kurongorwa azokora ibishoboka byose Farhana amwirukana usigare wenyene bazoca mwirukana azoca agenda hamusigare uryo rugo rugwa wenyene hewe aho rero byo bari byiza noca niberaho neza nk'umwamikazi bige mana yovaye baca hewe humura rero mubisonge ujya mushiki we yabimbwiye neza yego ujya mushiki wiwe bavukana ari babiri bonyene bisobanura yuko icabwiye musaza wiwe agashaka kugipinga bivuga yuko wewe hajya ugiye kubaho neza madame umwamikazi aragiye ibyo ngo iwiwe ngo nakazi gato cyane gose kumwirukana hajya ko ni ibintu bitoye hewe je nabonye bazana je nagira n'icuti reka kumbe baranga nawe cyo hajya twasohotse hanze nibyo yaragiye kumbwira nta rukundo ruhari kuko uratse ko ntwava no bahwa mubaza jewe niwe yaciye nkwikira hari ngurega ngo byashaka kubwira ngo nkene kubwira kiramwe ati nimba ari uko kuri mushiki mutoye wanje jewe byose biremewe kuko byose biremerewe urumva uri kuharanira ko mushiki mutoye wawe abaho neza yego byose biremerewe namushigikiye yuko iyo gahunda tuyifatanya hewe ndakubwira ikintu kimwe ahubwo ndaryohewe urazi kuja mu rundi rugo rumwe undi mugore ibanze umukobwa muto nkawo mwiza ahubwo imana yobikora naryohewe gute ndavyumvise jewe nkeneye yuko ushika hajya ukabaho neza byose bikaba sawa nkeneye yuko urubanza rugenda neza urongorwe ushike mu rugo iwawe hama ugenda ufisa ubwenge uzi neza ikikujanye uzi ivyo ugiye gukora ku buryo nawe utamworohereza ujya mugore nawe arumva bishobotse uravyumva ivyo utegeze gukora nawe imyaka 10 ni myinshi ariko arajya yicaye iyo manda yiwe yaheze irakwiye imyaka 10 irakwiye Sandra ndibaza uranzi uranyizeye kandi aha tuzokora kizi ibishoboka byose wenye navuga ati ndananiwe ndagiye Erega we wajuteba iyo zakaremwa guhava muhahurira na mushiki uburya umugabo ashaka gutwara mutoye wanje bashayaje bazirana n'umugore burya nyene agomba atware bazananye muri make yaraje nko kumuhumuriza umugore wumva yaraje kumuhumuriza mutoye wanje ntagire ubwoba urazi ko bigoye kwinjira mu rugo ruri n'undi mugore ariko rero atari ibyo byose
mushiki w'umugabo wewe ariko yongeye ku ruhande yahumurije jewe rero ku ruhande rwanje yampumurije no kurankuramwo arambwira ati shira amazinda gahunda ihari ni nziza kuri mutoyi wawe urumva muri make ingene bimeze panze ashaka ko mutoyi wanje niyamara kurongorwa bazoca bagira ibishoboka byose batuje kujya mukuru agenda vuga mu ncamake ntuvuge nk'uko urasoma igitabo mbese kure yo kubwira vuga ari mu ncamake ashaka yuko niyamara kugira mu rugo mutoyi wanje azoca baturika ujya mugore mukuru hama mutoyi wanje rusigaremwo asigaye murajya amatungo nivyo aho urumva ubwoba ntabwo mfise ndazi neza ko mutoyi wanje azoba agiye ahantu hari n'amafaranga azobaho neza ampisi azoba hasigaye wenyene nivyo vyanezeje kwera burya wewe burya ndafise umugore cyane we ndabona yuko n'ivya kwancara ari wanje we ndabona ko ntuzona kuko mutwi wawe nta kindi ubona atari amafaranga gusa none kuri no sikindi kintu gituma isi izunguruka neza idagumye igandaganda nk'isede yapfuye niki n'amafaranga nari kiri kintu ariko ivyo bintu wabanje kubyumvira neza uricara uramedita umuntu umufasoni yaje arakubwira ati burya rero je mutoya we naramushimye kubera ubwitonzi ngira ngo yibaza ko yamubonyemwo avuga ati nifuza ko yoza kumbera umugore w'umugabo wanje agira kabiri sivyo none ineza yamuronderera mugomba mumuturi nabi umva ndakubwira wa mugore we burya ico womenye Imana ntirenganyashe nimba wifuza yuko mushika muri rya rugo muca mwangaza ujya mugore aho murakira birarura murahitondera wowe usanga ivyo ukora tegura ujya mugore bigarutse wanje ndagusezereye akayegeze ndumvira kugira ngo shira amazinda bavuga ngo bacumugera mu kirundi ngo yihagarikiwe n'ingwe igira gute iravoma mushiki mutoyi wanje jewe azohagarikiwe na mushiki umugabo wiwe none mu gihe mushiki w'umugabo abikeneye kandi ari we bazoyifatanya hewe ahari amafaranga ibintu vy'imigani sinzi ngurumva ngo ntirenganya nyene niyo mpamvu amafaranga dukwiye kuyarondera ndagowe nkeneye ko umutoyi wanje abaho neza mbidakubaza iyo dewo n'umukira umutoyi wanje yego fayize nanje nkeneye ko umutoyi ariko rero mviza ngo kimwe kwanza riga wowe hari ibintu utazi ujya mugabo afite amafaranga menshi uratahura ujya mugabo rero mu gihe azoba afite amafaranga menshi umutoyi wanje nawe azoba afise iki azoba afise umugabane wiwe mu gihe umutoyi wanje azoba afise umugabane nanje nzoshikirwa je nimba ari uko umeze ndabona ko bisi ibibazo uguruka amaso ubone mbikurika abagabo mubona ibintu bingaha aha ibintu bikure nivyo bigoye tubona navyo mbabarira je ndabona ko nagowe biratahurika jewe ahubwo ndumiwe sivyo jewe cyo niyumvira gusa murakoze bye mwebwe mubona ibintu bingaha gusa hafi ibintu biri kure ntavyo mubona aho unashaka gutahura yuko mu myaka nk'ibiri iri imbere mutoyi wanje amaze gushika mbe nk'ubu yoshika avyara niyo cyo mwamikazi nanje no chamba mukuru wo mwamikazi aha niho muhira mwisange vraiment you are welcome murakoze cyane niwe hajya niwe haje shiri sawa ikirore kiri ngaho ngo gasangana mwiza cyane ndabona vraiment naca ngahe kweri amaboni mugenzi wawe ni mucyane mwene wawe uyu ni mugenzi wanje cyane yitwa nde yitwa Munira Munira so pretty mashallah mvuga muri amana rero muvana turavana ariko ni mugenzi wanje sawa kabisa ni byiza cyane okay ama karibu hano muhira arumvise madame yaraje iwanyu yego kandi bazaye ko giye burya nta byinshi ifise no vuga yego
hama Farhana ni umudamu tumaranye imyaka irenga 7 n'amatari 8 n'amatari 9 n'amatari 10 nk'ivyo boto turamanya amahoro turabanye dukunda amahoro dukunda abantu dukunda kwakira abantu ubyumve yuko uzogushyize mu bantu atari bikoko kandi n'ibyo yakubwiye samasigara cicaro kuvuga bizoja mu ngiro twe nga tubayeho nubwo jewe aho ndi mbandi ambasaderi wiwe nawe aho ari abaye ambasaderi wiwe urumva rero twifuza rero ko twaba batatu badatara mu ndagano irango dusenyere umugozi umwe ntago ngo ruri mu nka bya bindi abantu bamenyereye ko aba ari urwanko induru biki nizere ko atazoba ari by'induru sivyo hama ari akaduseye ko ndakora gatoyi uko mugumana na mugenzi wawe hama ibindi ndibaza turi kumwe Sawa. Sawa telefone niba vivandi nanje mu telefone Okay. Ati. Oui. Umubonye gute? Ni sawa. Miraje. Handsome. Mwiza w'ivyiso, inzobe. Waryohewe. Naryohewe. Mugiye tuvyarira abana beza batavaho. Imana izobikora. Aje rero mubwire uko mubona Miraje uko atwenga nuko ameze n'umutima we nuko urabona si umugabo wese ashobora kugusigara telefone ariko yasigira telefone yiwe nta password bihari nawe ayishira mu mbandayizi nuko twibereye nta kibazo nta nduru turabanyamahoro nkuko yabikubwiye nkuko yabikubwiye nawe tushaka kuza tube butatu budatana ndagana kabisa anzoryoherwa umunsi w'ubukwe sindavyemera niko ndabirindira nigishika no bizogenda neza Munira wowe ubona gute bizoba biryoshe bimeze neza nugusenga vraiment twishimiye ukuntu twakiriye neza wabonye ko cyane kunyenda kwitegereza gusa saba mama benshi bashobora ibyo bintu bana je kuri je vraiment nibisanzwe kandi ikintu numva ewana nshaka kabisa bivuye ku mutima haje nzomufata nka mutoyi wanje vraiment apana bya bindi bavuga ngo mukeba w'umuntu nuko oya Jesu uko bije namwirondereye naramushimye shimiye Imana kubera ko n'umugabo wanje aramushimye c'est tout sibyo igisigahanga umbwira uko wavyiyumviriye n'umutima gusa n'ukuri ko Imana ntabesha Munira nta kintu niyumvira nkajyama nkirota nk'umwana numva nkeneye kibondo muri inzu dufise ibintu byose Imana yaraduhezagiye n'ukuri none twabuze ikintu kimwe gusa kibondo tandukanye nanje je ndafuha cyane urafuha abantu baratandukanye je sinzi je mbona ko ari bisanzwe reka rero ndabe ko ifungurwa zabaye prêt shire ku meza dusangira sivyo sawa na kibazo ndagarutse sawa Hadia aba bantu babonye nababonye kwera n'abanyamahoro baguma batwenga nta kibazo na kimwe bafise Mana yanje basindasenze Imana aba uko bariko baravuga aba ariko bari no mu mitima shanandi ico nico musaba Imana ifashe aba bantu uko ndabona na jewe ntibaze bahinduke baze bamukunyene urumva Imana ibikore vraiment kugira ngo ibintu bije ku murongo neza Hadia burya hano ku isi nta kintu kimwe ushobora gukora cyangwa nta ntambwe n'imwe ushobora gutera utizeye reka rero tuvyizere ko ari ibyo kuko aba ari aho umenga ntibiteze no guhinduka cyangwa ngo umuntu yibagire ko amakiga ariko ari kwiyirobeka rema n'abantu beza waratomboye ariko wibuke yuko atakwizera umwana w'umuntu samples yego nakwizera umwana w'umuntu ariko nanone utizeye ndiga urizera buke nubwo utohereza reka tubirindire turabe Hadia n'umuntu azohinduka uramubona arabaguhinduka nubwo abantu bahinduka reka tuzizera ko tubishyira mu minwa y'Imana sivyo watomboye umugabo nawe twe turi abanyamahoro twebwe nta kibazo